ni gute umuntu amenya ko yahimbaje Imana mu mpwemu no mukuri? Ikibazo mwabajije no cishuruku ni gihe umuntu aba yaravyawe ubwa kabiri n'ukuri, nibwo butumwa bwiza, hanyuma akababaye nk'uko ivyanditswe bimusaba mu bice byose bigize ubuzima bwiwe mu kumurikirwa na mpwemu yera. Apana agace kamwe aho ushobora kuririmba ngaha tukumva ati uwepo wa Mungu urahari, mugabo uvuze kuri Imana ivuga ati afite naheze abava imbere. Hanyuma nimba watahuye munyishure kano kabazo, ninde umurongozi wo guhimbaza? Umwe mwita worship leader. Mumbwire worship leader ninde? Oyasha mugomba mudukure akazi gahere Kristo, kandi twita ko haratura aba worship leader. Abajournaliste barako barabaza uri umuririmbyi, ego ndi worship leader, aleze what are you talking about? Kora kongereza dukunda abarundi basha, uzoba uri kuravuga yuko wewe ari we urongorera ubuzima buhimbara data mu bantu yaguhaca yagushize imbere, nivyo uzoba uri kuravuga. None nivyo umurongozi wo guhimbaza ni Imana data biciye muri Kristo Yesu mu bushobozi bwa mpwemu yera. Mwene majambo ukaba umpaye kuririmbisha iri koraniro, nkatangura indirimbo ya mbere ndiko ndakora igikorwa cyo kuririmbisha iki ishengero, muge bijanye n'umushaha w'umukirisu yaje ngaha, wewe urawujejwe no kuri kw'Imana, urakomeye nimbujejwe. Ku rundi ruhande biteye ubwoba kandi uragowe, twiyitirira amazina y'ivyo tutazi. Bumbwa no kwitwa umuririmbisha birakwiye, none singabire tubona yo kuturirimbisha ntibihagije. Hamurekera igikorwa nde mpwemu yera, hama na mpwemu yera ntakorera ahantu hari vide. Aho rero naho nyene ndahagarukako izi repertoire muzana, mpwemu yera mwibuke yuko akorana n'ivyanditswe vyera. Mwene majambo ubutumwa bwiza nibwo bukenewe ko turirimba, hama mpwemu yera agakorera abera. Ndasubiramwe ko twahuye, sinzi ko tuzosubira guhura. Wewe wizigiwe n'ishengero, baguha mikrofone, baguha na bendiri kuri nyuma n'abamizisiye kugira ngo uririmbisha abantu iki ubutumwa bwiza. Hama ivyo nta negotiation, nta shwa. Tutabikoze nuko tutatahuye ishengero icarico n'iki Imana yakoze, n'igihe ahamagara abantu bayo ngo baze gukorana bahura nayo. Mugago uzokwame wibuka si wewe intermediaire w'ikoraniro ni Imana, intermediaire ni Kristo. Tudafise na shwa nimwe